Ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye gukurikirana ibiganiro vyacu kaze murano makuru tubashikiriza tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize. Igihugu c'u Burundi ngo kirafise indongozi zidindiza ibikorwa vy'iterambere rusangi bigatuma iryo terambere ridashoboka. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu gikorane mpuzamadini catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu ndwi iheze. Yamara mw'ishirahamwe Oricome gishinze kurwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bakabona ko hakwiye nyabuna ibihano ruhasha kuri abo bantu. Amashirahamwe yo gukinga impanuka arasabwa gutanga inyigisho ku badandaza ngo bamenye akamaro ko kwikingira impanuka zishobora kwaduka harimwo n'iz'umuriro. Turabashikana mu masoko ya Ruvumera na Jabe ni mu gisagara ca Bujumbura mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu aranegura ingene hariho indongozi zidindiza ibikorwa vy'iterambere rusangi. Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu gikorane mpuzamadini catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu mpera z'indwi irangiye. Kubwiwe iterambere ntirishoboka indongozi benizo zidahindutse. Amasanamu tuyakesha bagenzi bacu ba Mashariki TV. Ujya mugambi wo kubaka poro y'Ubujumbura, umuntu aratsindiye isoko. Uwo mugambi kubaka bizotwara amezi 28. Ndakurikirana nsanga mu mezi 6 nta na kimwe kirakorwa. Nuvuga hasigaye amezi 18. Abwira umushikiranganje ngo tujane ubujeje inyubako n'ubujeje ubudandaje. Dusanga ishanje nk'iyo ntuzemo iriko abakozi indwi bariko barakora. Indwi bomba shanje nk'iya Paul abantu indwi nta kwihuta byarimo ko nta uri kwarabakoresha. Ni njana kuri baza aho mukore. Yumvire gushika ubu ayo mezi 6 yose ntibarubaka barake dushanje. Kuri projet izokorwa amezi 28. Ntibarubaka aho abaengineer bashobora kwicara bakaplanifia ibikorwa gushika ubu. Sanga nta mashini nimwe barigera baza amezi 6. Ego bona abanyamahanga Uburundi n'abacangero. Uburundi naho butotera imbere ntibibaraba birabira igihugu cyabo kuko n'abacangero. None umurundi yarajejwe gukurikirana ibikorwa. Ndamubaza ibi nyene ubibona ari ibisanzwe kandi nkabona nta ngorane afise umurundi, nta ngorane nimwe afise. Aho bavuga ngo bo birehura hazoca mpembwa amezi menshi. Aho ntari parana turumva byumvikana ko ntanaraba yuko hari ico bariko barakora. Umurundi dufise umudeje atwara poro, niwe bariko barakorera, niwe nyene ibikorwa yibereye ngaho ntaca bibona. Byarategeye mvuga none ubahaniwe wobahana bose ukabashobora. Uja ngaha ugasanga byarapfuye, waja byarapfuye, waja hose byarapfuye. Byari abantu haca bavuga ngo bahanirwe ko bavuga ngo turu yanjirageze. Amaze kuvuka amashira hamwe ngana iki otrako iruta akaduga gushika yisiga. Memento ntitangwe igaha. Memento irarusha otrako n'ubusa. Ubu twafata abadeje baciye kuri otrako bose tukabatondesha. Sigurira ya makungu aba bantu bari ngaha mu basigurira ingene otrako tigera iduga. Twafata abadeje ba Sosumo, abadeje ba OTB bose tukabashira. Abahaciye bose baciye kuba abadeje ba Onatel tukabatondesha ngaha bose. Baragifite ico bosigura. Nasanze nkuze bureau de contrôle de surveillance yanditse amakete 150 yandikira autorité maritime yishuwe 10 gusa. Bandika bariko bararega ko atakintu kiyo kirakorwa. Amakete 150 yanzanye ivarize yuzuye. Ivarize yuzuye amakete ntigeze yishuka. Duhamagare mutima mweranda atuje ngo duhinduke. Tudahindutse ntibishoboka. Kuri ivyo ishirahamwe Oricome gishinze kurwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko impanuro zonyene zidahagije. Gabriel Rufyiri arirongoye abona ko nyabuna hari hakwiye gufatirwa ibihano kuri abo badafasha mu iterambere no mu bikorwa vya leta.
nivyo urugihugu aratanga impanuro mugabo umwanya kanaka bagomba guhana atari uko ntibishoboka bagomba guhana kandi guhana ntibisigura erega guhana no guhanura kuko impanuro zirafise ivyo no kwita ama etape zirafise inkingi mugabo kugira ngo ivyo bishoboke navyo erega abantu bakora ibintu nk'ivyo erega ntimwibagire yuko kwivuza bituma iya mbere nimvo ijanye n'igiturire kutagira ubushobozi bwo gukora ibintu izo mvo zibiri rero iyo zikoranye ibikorwa murumva ko bidashobora kugitera imbere na gatoya ntibishoboka yuko ibintu by'igihugu abantu babitunganya kuko ngo ni ibintu by'imiryango yabo ntibishoboka turavye ukungene ibintu bimeze uno munsi twiyumvira yuko ari ngombwa ko ubutungane bwo bufata ikibanza cyabo murabizi neza ko umukuru w'igihugu niwe ahagarariye inzego uravye ubwizwa shingiro niwe ahagarariye ubutungane niwe ahagarariye n'izindi nzego zose mugabe igihe Uburundi tuzoguma turi mu mpanuro gusa n'ivy'impanuro ni nziza mugabo hagomba kugera igihe hacibwa umurongo ubutungane bugakora akazi kabwo inama y'amategeko igakora akazi kayo n'izindi nzego zigakora akazi kabo mugabo n'uno munsi niko bimeze twe tuvuga yuko atari ko bimeze urazi ingene ibintu vyifashe rero inzego zose zigomba gukora akazi kazo atawanja wangura mugabo kandi ubutungane bugakora mu butungane koko. Amakuru twabateguriye harabandanya ingingo ya meri ya Bujumbura yo gusubiza ibibanza vyo mu masoko abari basanzwe bafitaniye amasezerano ngo irashimishije bivugwa n'urongoye ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi Akobu avuga ko bitari vyumvikana ingene n'umukozi yashizwe mu kibanza yaca ashaka kwiyitirira ico kibanza kandi atamutahe yashizemwo ni mu gihe kuri uyu wa gatatu ariho bitegekanijwe ko abasanzwe bari muri ivyo bibanza atari bene vyo babisubiza. Barabonye neza yuko hariho bamwe bari mu bibanza bakoreramwo kandi atari gwabo. Ivyo nibaza yuko leta izotanga intumbero. Abandi nabo bari mu bibanza bakoreramwo ari gwabo mugabo barashoboye kuza barapangisha abandi ivyo navyo nyene baricaye barabitorera inyishu rero ico tubona abadandaza bene wacu ni cuko bokorohereza cyane abariko baragira izo rusansoma ndetse na meri murabona ko yafashe intumbero ya mbere kugira ngo ishikire babadandaza hanyuma bavugane masoko ya ruguru nibaza ko atakibazo kirekire cahabaye na cyane kuko bo bari basanzwe bamwe bari ku kivi ingingo bafashe uyu munsi yuko ibibanza bisubizwa bajya bafise amafishi yo muri meri iyo ngingo ni nziza cyane kuko naho umudandaza atari hafi rimwe na rimwe twasanga hariho abadandaza bariko bakorera aho hantu cyangwa ugasanga n'umukozi wasizeho akaca yitirira ikibanza yuko ari gwiwe kubera ari amaze kumva yuko leta yafashe iyindi ntumbero yo kugira ngo abariko bakorera muri ivyo bibanza abari bo babigumamo dusanga harimo ubusuma. Ikindi naco notanga ku muco nuko nk'isoko ya Kotebu bajya abagwiza tunga bakorera mu isoko ya Kotebu bari abagwiza tunga bari bavuye mu isoko yari hejeje gusha muri ico gihe rero twaci tubana dukorana n'abagwiza tunga bakorera muri iyo soko leta iratwemera ko iduha ikibanza ikatwubakira gushika ku rugero hejuru donko gusakara mugabo hagati mu bibanza yuko abadandaza baca barondera bagakoresha uburyo bwabo bafise bamwe rero baragiye gufata amadeni mu mabanki atandukanye abandi twarashoboye kudodora ahantu hatandukanye kugira tubasabire amadeni n'uyu munsi hari abantu bamwe atarashobora kuriha ayo mafaranga babahaye kubera ibihe byagiye biracamwo byo kugira ngo ntibashobore gukora neza rero umurumva yuko ibintu bitandukanye umuntu yiyubakiye isoko agashiramwe ivyuma yafashe ideni agafata agakredi hirya no hino mumva biko bigoye yuko umuntu ariko arakorera muri ico kibanza uwo muntu agaca agishikira atana mutayi yigeza ashiramo. Bamwe mu banyagihugu nabo ba mu gisagara ca Bujumbura babona ko imyaka 11 iheze isoko nkuru ihiye gushika ubu itarasubirwamwo ari myinshi bavuga ko ari uruhombo rudasanzwe kubahoze bahadandariza ndetse n'abahoze bahasumira abaganiriye n'abagenzi bacu batangazwa no kubona n'amasango yagiye aratangwa yo gutangura gusanura iryo soko atakurikijwe bakifuza ko vyova nako mu majambo bikaja mu bikorwa. Isoko yari dufitiye akamaro cyane urabona yuko uno munsi haciye imyaka 11 isoko ya Bujumbura ihiye
ariko rero turiko turaraba ubuzima bwacu bwarasubiye inyuma kubera ko yari yo soko nkuru abantu bavuye mu mihingo yose niyo baza gusumiramwo niyo badandarizamwo turavye mu myaka 11 tubona yuko nka leta yatanze amasango kenshi nk'abene gihugu twari twizeye yuko iyi soko igiye kubakwa kuko ari nayo yari isanzwe iri ku rwego rw'igihugu abantu bose bahuriramwo rero ko byasaba ko iyo soko yubakwa n'ingoga kugira ngo abantu dusubire tugire ubuzima nk'ubwo twari dufise. Natanguriye ngaha muri iki kibanza mfise imyaka 12 y'amavuko ndakwije imyaka 66 ndandaza isombe umwana iyo agize ikibazo gitura umuvyeyi abarongoye igihugu barabibona birakenewe ko ayidutegurira tukayikoreramwo nakaturambiwe n'ikimoko cyo mu barabara. Kuva isoko ihiye twagize uruhombo runini cyane ku buryo igihe baduha isoko kuri Kotebu nkaje barampaye ikibanza kuri Kotebu hanyuma haheze iminsi mike sha kibanza nyene basura kugicishamwe barabara ubu kibanza ndabura ubu jewe nahisemo kugaruka ngaha muri ville tuza gufata ibanza bizimvye urumva duhomba kabiri tuma turinde ngo isoko izokubakwa n'ubu twarabuze kandi turamaze kubona yuko atani ivyizigiro kuko imyaka 11 iheze ni myinshi. Rero icyo mbona nuko ibikorwa byo kwihuta cyane tukabona ko bitanguye hama natwe tukizera yuko nk'abene gihugu dushigikira ico gikorwa na cyane yuko iyo soko izodandarizwamwo n'abene gihugu bikunze badusiburira ikibanza basogokuruza badusizemwo tugikoremo twitegema je nabo vuga tejo tangura abanyagihugu mwikuburire ngaha nawe mfuni y'imyaka 66 maze nokubura naje neza nkaza ngakora ibikorwa rusanga imyanda yose tukayikura erega twe turarusha gusa yuko ivyo bintu bitoma mu majambo abwo bishira mu bikorwa isoko kubakwa. Tugume muri ico gisata kivuga ibijanye n'amasoko amasoko ya Ruvumera na Jabe ni mu gisagara ca Bujumbura abahakorera barasaba ko amashira hamwe yo gukinga impanuka yoja guhimiriza abadandaza kugira habe birinde nako ko ibintu vyabo vyononekara kubera gusamara batabikingiye impanuka zirimwo n'izumuriro bavuga ko hari n'amashira hamwe yari yaravyemeye ariko gushika ubu atabikoze n'inkuru tubaza Mireye Kanyange. Gukingiza ibidandazwa muri rusangi mu mashirahamwe y'ubwishingizi ngaha mu Burundi ngo ntibiratera imbere nkuko vyamenyeshejwe mu gihe hariko hahimbazwa indwi yahariwe ubwishingizi mu Burundi. Igisata cyo gukingiza impanuka z'umuriro ngo si benshi baravyijukira nkuko vyamenyeshejwe. Mu gisata c'ubudandaji ushitse mu masoko yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura abarongoye abadandaza bavuga ko abadandaza batarijukira ugukingiza impanuka z'umuriro nkuko Edouard Ngendakumana arongoye komite serukira abadandaza mu isoko ya Jabe abivuga. Kandi isoko ya Jabe ngira mukakwegeze kuba isanganya mu bihumbi 2 nkuko nyene ry'umuriro abadandaza tugira tubahimiza tubabwira ko boja mu masirance kugenza ibidandazwa vyabo mbere mu misi yahera gatoya hari semire twize kujamwo ari amasosiyete nyina jejwe byo by'amasirance batubwira ko amakoza kutugendera babona bwango kugira bigisha abadandaza ariko mu rumenga twaza amasigara cicaro uko uva tubiyaze ntiturababona abantu ngo baze bigisha abadandaza kandi abadandaza umugambi barawumva ariko benshi muri bo hariho benshi bamaze kubijamwo baza baragiye kugira kwasisha idanzwa byabo ariko nabandi benshi barahari batarabikora. Kubwa Elize Ngayempore arongoye isoko ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi ngo hari amashira hamwe yemeye guhimiriza abadandaza ugukingiza ibidandazwa byabo impanuka z'umuriro nubwo batarabikora. Hariho amasirance menshi amaze guca hano za Jiko n'izindi zimaze kuza zihora zizagahimiriza abadandaza hanyuma abadandaza rero tukabahimiriza ko bogenda bakubwira baze barasirisha ibidandazwa byabo narijya muzi ko hashobora kwaduka impanuka izi canke ziriya niyo mpamvu rero tuba tugerageza kubwira abadandaza yuko botera iyo ntambwe ibidandazwa byabo bakabishira mu assurance mu gihe hadutse impanuka bikazokunda kugira bashumbushwe naho hantu baba bagiye
kwandikisha ibidandazwa byabo muri assurance. Bagasaba ko abadandaza bohimirizwa gutyo ngo bashobore gushumbushwa iyo hagize impanuka z'umuriro. Muri 2022 igisata cyo gutegekaniriza impanuka muri rusangi cakoreramwo amashirahamwe 10 yakora mu byo gutegekaniriza impanuka ndwi agategekaniriza ubuzima rimwe rikabisukiranya nk'uko urwego arka rucungera ivyerekeye ugutegekaniriza impanuka ruvyerekana. Mwishirahamwe ry'abishingizi mu Burundi Assure bakavuga ko mu 2020 ugukingiza umuriro vyari ku rugero rwa 14.4 kwijana. Arakoze mugenzi wacu Mireille Kanyange, bakoze na bagenzanje bandi bafashije gutorokanya no makuru twabashikirije kuri no munsi. Ni na hano duciye tuyasozerera, nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mugira ibihe vyiza. Isa